Ngo baby girl ndagukunda nyabyo ntudunce mu maso nk'umurado remiseye kubasumba bobo no gusanga no mu cyobo sinari bwigere mbona uwonje amagatuma ntagona ndagukunda sana sinzi gituma ngira nuko nkushaka ugacu bibona a baby girl nzogukunda hama abansi biyahure ntuzimpera kagere uzumbwira icusha kandi agikore oyasindiki were umbwiye ikintu ndacumva kare ntuzumpemukire uzumbwira icusha kandi agikore kugira imbere umugore kuni bantwara umutima waranyifatiye sinkiraba inyuma amaso yanjura yahuma abandi bakobwa bose sinkibona nukuri ndagukunda sana nta nubwo nzanifuza ko dutana uwo shaka yuko tuvana nibo twofatana hama tukagwana ko ndafuha arama hera ndafise nzoguhonga bana so desi nzoguha tuzofashanya wari sinzocumba habaye ikibazo tuzagira mu cyumba nuwahe murapere wumva vraiment akubise rap atanguye kurapinga avuga ati umupeti vraiment aranshitura umupeti aracana uvuga ati uyu ni miburi jewe mu nimero zitatu zambere je nimero noyihana umurundi ya mbere ya kabiri gushika ku ya gatatu ni jewe nyene ahubwo abone kwa kane Fakila. Yo, what's up my people out there, mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien comme d'habitude imbere ya kamera kuri microphone za Wagos TV show. Je boy Khalid the MC, cyangwa se Khalid the promoter, aka la favorite, the baby on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X. This is the Master Mike so family. Abaneze ko maze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa Wagos TV show kugira ngo dushobora kuzabirongera amakuru update kumanya so shout out to behind camera Crema Pro nari kudufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza ameze fresh so nkuko mubibona ni mu kiganiro cyo super show kiganiro tuguna tubazaniramo abanyemano bagiye batandukanye n'abanyabwenge bagiye batandukanye tugashobora kuyaga byinshi so ni kuri microphone za Wagos TV show kumwe n'umwe mu gwaruka rukora akora cyane ariko arakora cyane muri 257 music industry ku mazina ni Fakila abari tugiye kubana na mu kiganiro cyacu cyuno munsi Fakila ndagoye kaza mu kiganiro cyacu super show. Yeah, thanks bro. Yeah, so this is Fakila kuri microphone za Wagos TV show. Fakila urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abakunzi b'umuziki ndundi, uramutse n'abakunzi b'ikiganiro super show muri rusange. Yambo abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'umuziki wanje n'abakunzi ba Wagos TV show. Wagos TV show. Yeah. Ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Wow, big thanks so family ndonge ndabaramukije bwa kesha nk'imwirewe umwe wose bivanye na reka ratukwirikirana aherereye abari kudukwirikirana bari United States of America abari kudukwirikirana bari United States of Arabic abari Europe abari Asia abari muri Africa abari mu gihugu hagati mu Burundi tubabwira ati turabakunda cyane so ni Fakila umaze kugenda ugaragara muri 257 music industry. Yeah. Mbega Fakila uwo wabonye Fakila ku nshuro ya mbere kuri microphone za Wagos TV show mbega Fakila ninde amazina nyakuri yahewe n'abavyeyi nayahe mbega Fakila avuka he? Mbo amazina nawe n'abavyeyi banje ni Nduwimana Fabrice. Hama Fakila no muririmbyi wo mu Burundi yifuza iterambere mu muziki w'u Burundi. Yeah. Mbega neza Fakila yoba akomoka he yoba avuka he? Mbo Fakila no Murundi avuka i Bujumbura. Of course. Mu yandi majambo Fakila ni mvukira. Yeah. So ni Fakila kwa kundi nyene umaze kugaragara muri domaine ya 257 music industry. Yeah. Mbega Fakila ni kubera iki wahisemo kuba umuririmbyi ni kubera iki wahisemo kuza muri domaine ya music? Mbo impamvu byagenze uko harabayemo kugerageza kwinshi twatanguye dukina imipira twankira ubuguruguru bwinshi haragira aho twirondereza no mu muziki turakora nyene n'ubundi turiko turarondera kwishikanaho tutarishikana naho tutarashika kure cyane. Gahunda dufise niyo gushika ku ntambwe ishimishije. So, by the way Fakila unapendeza. Thanks bro, now urabere. Thank you so much. Ufise na Madrid kandi ndakunda Madrid. Ariko societe mbamo je ninyemerera gushira Madrid mu muto. Birashoboka bro, kuratunga bisaba kujya umutima amenyo bro. Of course. Yeah, so Fakila ndonge ndaguhaye ikaze kandi mu kiganiro cyacu super show. Thanks bro. Yeah, so ni gari Fakila yamenye ko afise impano yo kuririmba ni gari
yamenye ko ashobora kuja muri studio agakora imiziki? mbo haracigiye kirekire kitari gito Yeah, natanguye ndumudensa of course. ntamba mu za 2014 2015 Mhm. 2016 niho twahura n'umujama bita Scream Yeah, ari mu Isanamu Gang yeah, of course. yari yadukoreye timu turi abapeti nka bane Mm. yitwa C4S bro aratwinjija studio turarikodinga kuva ubwo twitwa abaririmbyi nyene ibyo twageragerezamo byose byari by'imiziki umuntu aravuga ati ko maze kwinjira nka recording indirimbo ntegerezwa kubandanya mfokasinga mu bya music n'ubu niyo mpamvu nakubwiye turacirondeza mpaka dushitse ku cyifuzo cyacu. Yeah, of course. So ni Fakila umaze kugenda ugaragara mu ndirimbo nyinshi, harimo n'indirimbo muri aka kanya twavuga ko iri on trend, arongera indirimbo nkuru ya Fakila tuvuga iri hanze muri aka kanya nkuru indirimbo gira tugire, bigaragara ko ari indirimbo Fakila ashoboye gukorana n'umuririmbyi Iki Boy. Yeah, so imbere ko twinjira neza na neza mu ndirimbo Fakila watubwiye ko mu yandi majambo watanguye kuririmbira muri gang. Yeah. Watanguye kuririmbira muri gang. So mbega Fakila ugerageje kuraba ukuntu watanguye ibikorwa vyawe naho niyo uri kuraja, mbega ubona ibikorwa vyawe Fakila bigize hehe? Woba ugeze kuri pourcentage zingana gute kugira ngo ushike kuri ya ntambwe wifuza gushika? Mbo uko byatanguye naho bigeze cyo kimwe, kuko twatanguye tubona umengo kubiheba biroroshe cyane, mugabo baho bigeze kubiheba ntibyoroshe cyane. Urabona turiko turagerageza ene kubishira ku rwego rumeze neza. Kare waba utarabona studio imeze neza cyangwa ngo ukoye na video, nta na video nari bwo nkore DJ nyene cyangwa yitwa ko ari iwanje kugatwe kiwanje mvuga ati nuwo twayiririmbanya nije na mukolabo ya urumva ni byiza birabirerekana ko ari indi ntambwe umuntu ari karaja ko kuba ari inzara afise n'ibikorwa nyene bi present nyene cyo byumva ko umuntu ari karaja imbere ataje inyuma. Wow, thank you so much. So family nkuko nabibabwiye kuri kamera kuri microphone za Wagos TV show turi kumwe n'umwe mu gwarukani Fakila. Umusora kirimo tafise talent yo kuririmba ahagenda barizwa novuga ko Fakila abarizwa muri domaine ya 247 music industry, ariko cyane cyane Fakila agenda agaragara mu mudiho wa rap nimba ni hanze. Agenda agaragara wa drill. Of course. Mbega Fakila. So family mubanze musimbire ku rubuga rwa Fakila kugira ngo mushobore kuza gukurikirana indirimbo yiwe. Ni indirimbo yiswe gira tugire ari kumwe n'umuririmbyi Iki Boy. So Fakila kugira ngo tumenyeshe neza na neza abakunzi ba muziki ndundi n'abakunzi ba Fakila ko ari Fakila mwenyewe turi kumwe mu kiganiro cyo Super Show, tugira tugusaba tugire freestyle gatonya ku ndirimbo ariyo yose wumva yava iza kuryoha gusumba kuruta kugira ngo ushobore kuryohera abakunzi bawe Fakila n'abakunzi mu muziki ndundi. Naso let's go. Let's go. Let's get it. Ngo baby girl ndagukunda nyabyo ntudunce mu maso nk'umurado, remeseye kubasumba bobo no gusanga no mu cyobo, sinari bwigere mbona uwonje amagatuma ntagona, ndagukunda sana sinzi gituma ngira nuko nkushaka ugacu bibona. Baby girl nzogukunda hama bansi biyahure, ntuzinkera kagere uzombwira icusha kandi agikore, oyasindiki were umbwiye ikintu ndacumva kare, ntuzi mpemukire uzombwira icusha kandi agikore kugira imbere umugore. Kuni bantwara umutima waranyifatiye sinkira binyuma, amaso yanjura yahuma abandi bakobwa bose sinkibona, nukuri ndagukunda sana nta nubwo njanifuza ko dutana, uwoshaka yuko tuvana nibo twofatana hama tukagwana ko ndafuha arama hera ndafise nzo guhonga bana so dose nzo guwa tuzofashanya wari sinzo cumba habaye ikibazo tuzagira mu cyumba mu gitando nkinishe prone mwibarabara unesera ababon baby nishike mukoni wawe nta kindi njagara umukwano, mu gitando nkinishe prone mwibarabara unesera ababon ko baby nishike mukoni wawe nta kindi njagara umukwano.
Yeah, let's What? do it. Thank you so much. Yeah. This is Iki Boy family. Yeah, bro. Sasa unasimamisha? Respect you, bro. Yeah, bro. So family, this is Iki Boy. This is Fakila. Yeah. Ngoma namwitiranya na Iki Boy kubera ko bamaze guhurira mu ndirimbo shasha yisugira tugire. Yeah, it's a Dusubira family. kubibutsa kuja ku rubuga rwa YouTube kugira ngo mushobore gushigikira zino mpano z'igihugu. So ni Fakila neza na neza yaje kutwumvisha neza kare Fakila mwenyewe mu kiganiro cha Super Show kuko bigaragara n'uwankuru kwava remera ko gwiruka Fakila. Yeah. Yeah. Biragaragara ko umuntu afite talent. Umuntu afite talent biragaragara. Yeah, nibaze badufashe rero. So ni baza bashigikira zino talent ziwanyu. Yeah. Zino talent ziwacu bigaragara ko Fakila urumye mu gwaruka rufise impano yo kuririmba. Yeah. Mbega Fakila kugira ngo umuziki wawe ushobore kugera kure aho wifuza. Mbega Fakila kugira ngo ashobore gushika hariya kure yifuza kuri za ndoto ziwe. Mbega ho kugwiki ku bakunzi b'umuziki ndundi, ho kugwiki ku bakunzi b'iterambere. Mbo dukeneye ubufasha batitaye ku byo kuvuga ngo ni umuraperi cyangwa ngo ni iki. Bakagabanya ibintu byo kwiyumvira ko umuraperi ari tabi bagashigikira impano. Hama tukabikora n'ibyo abandi batarakora. Of course. Yeah. Yeah. So ni muri freestyle Fakila ajije kwa atugirira mu kanya gaheze. Je numvise rimwe amajambo gwaru rukundo. Yeah. Yari amajambo y'urukundo. Aho Fakila atubwira ati abwira umukobwa ati amusange muri muhehe muri ghetto. Ngamubwire gute? Yeah, ati mu gitando nkinishe prono mu barabara umesera babon. Bebu nishike mkono wawe na kindi njagara umukwano. Yeah. So inspiration iyo ndirimbo Fakila yazananye yavuye he? Bimeze gute? Mbo Mbega amajambo nkayo birakora yakabwira urukundo nyene umuntu agizwe n'urukundo nyene. Yeah. Nyene arumva ko ibintu avuga nyene biva muri we nyene nta sinoja kuvuga ibintu biri muri we watavyonze canke urumva ntibikunda mvuze ibintu niba biri muri jewe nyene mba na feelinze ko nyene je na my baby nyene byoba gutyo. Of course. Yeah. Mbega Fakila nimba atari banga yoba ari mu rukundo yoba ari single yoba yubatse eske bimeze gute? Dusakuze kitoko. Idasushinja kubyisho. Rakwita. Yeah. So tugerageje kubandanya ikiganiro cyacu Fakila umuziki ndundi. Mu muziki ndundi biragaragara ko maze kwinjira muri 257 music industry hari indoto wari office hari amakorabo y'indoto wari office Fakila. Mbega nimba atari bangana aya makorabo y'indoto Fakila yari office avuga ati je ndifuza kuzokora amakorabo aya naya. Bashobora kuba ari abaririmbyi b'abarundi, bashobora kuba ari abaririmbyi bahanze y'u Burundi. Nimba atari banga Fakila ashobora kutubwira. Yeah, ego bariho abarundi barahari, abanyamahanga barahari. Ya mu ndoto nyene tuba dufise ibintu byinshi nka jewe nibyo gukorana na Iki Boy byari mu ndoto urabona byarabaye. Ndafise n'izindi ndoto zo gukorana n'abandi barenzi b'abarundi nka Kingolongolo, Bentulo, Magic Soldier. Yeah, nkaba Bentulo. Hariho n'abandi baraperi babigira neza mbona ko dukora nyene byo babimeze neza nyene. Yeah. So hanze naho nyene mu bindi bihugu bariyo abadrira nyene babikora neza mbona kumengo bafise mind zisetinze cyo kumwe nezi wanje twokorana bikaba neza. Yeah. Of course. Mugabo uburyo buracagoranye. Yeah. So kidogo tugarutse muri 257 music industry neza na neza muri domaine ya rap. No wahe murapere wumva vraiment akubise rap atanguye kurapinga avuga ati umupete vraiment aranshitura. Umupete aracana. Uvuga ati uyu nimiburi jewe mu nimero zitatu zambe je nimero no yihana umurundi. Ya umurundi. Ya mbere ya kabiri gushika ku ya gatatu ni jewe nyene ahubwo abone kwa kane. Fakila. Wagwana. Ni Fakila kubwira yuko ku nimero ya mbere y'umurapere w'umurundi akora neza akubita rap hagasha ku nimero ya mbere gushika ku ya gatatu n'umurapere Fakila. Yeah. Of course.
ni umuraperi Fakila abandi baza gufata nimero guhera ku nimero ya kane gumanuka. Thank you so much. Yeah. So Fakila aha uri imbere ya kamera ni kuri microphone za Wagos TV show. Yeah. Neza na neza ni Fakila ugenda ubarizwa muri 257 music industry ngo twagiye tubivuga. Ni Fakila bigaragara ko muri kano kanyafise urubuga rushasha rwa YouTube. Yeah. Amakuru twarose nuko Fakila yashoboye gutakaza urubuga rwa YouTube rwa mbere ntituzi uburyo byagenze mu mbega Fakila byagenze gute yoba yaribwe urubuga rwiwe rwa mbere rwo bagwahagaze gute mbega bikube musabe nguvu zingana gute kugira ngo ashobore gukuza urundi rubuga rushasha narige tuzi ko busabe nguvu nyinshi. Mbo abantu ni babi hajya urabona abantu umuntu arapanga bagapangura. Of course. Rero ko umengwara abantu bihaye kuguma bakeneye gukora ikibi gusa nta kundi twe sikizima dufise inguvu zo gukora n'ubu turiko turandiko ndagerageza nyene ntibagira no kubasaba nyene kuja ku rubuga rwanje ngo mugire subscribe muri benshi nyene nkuko umva ari rushasha. Hamona we yabigize nta byinshi no muvuga nta birefu urumva n'abandi barabibagira Jesse ndo wa mbere kanihangane mu rugo rundi tu pore nitafika tu. Of course. So Mungu mbele. Man. So biragaragara ko yo turi mu buzima bwacu bwa misi yose urabizi Fakila ubuzima bwose tuba turimo tugenda duhura na challenges zigiye zitandukanye. Hari abadugenda duhura abaduca intege, hari abandi baba batifuza ko dushobora kubandanya ibyo tuba turimo, hari abatifuza kutubana turi mu kazi Fakila. Mbega Fakila nize challenge ugenda uhura nazo yuri mu bikorwa bya 257 music industry bya misi yose. Mbega Fakila yoba abarizwa mu muziki gusa cyangwa nyuma y'umuziki hari ibindi bikorwa ariko arashoboreka nabyo? Mbo challenge duhura nazo mu muziki zirahari nyinshi nkaje murampura n'ama challenge amwambwira ati bro ibintu bya rap ntibitwika nambukene gusohoka byihuse kora izindi njano ibongoze ugire bigende fresh. Hariho n'abandi ma challenge ushobora kumva nk'umuntu akubariye ngo waririmbye ibintu bitumvikana bro kandi wumva ari ibintu birizi ugutahura kwiwe gukeyi akaca gushira ku kuvuga ko we waririmbye ibintu bitumvikana. Yo nindi challenge uri dushikira. Hama hapa rero muziki naho yambo jewe nkuko abarundi benshi babayeho je birashika nkarima turi n'abarimye nyene. Of course. So donc hari abantu bagenda badakunda ibikorwa umuntu bareka arakora kandi narajya bavuga yuko iyo urakora ibintu bigakundwa n'abantu bose ngo hari hano butarakora neza uri mu bikorwa bisaba ko hategerezwa kuba ababikunda n'abavyanga kandi bajya bansinye nibo batuma umuntu agira ingufu nyinshi. Yani Fakila tubwiye ko mbega Fakila ugerageje kuraba muri umuziki w'imyaka tugezemo umuziki urashobora gutunga umuntu atakindi kintu arakora ku ruhande rw'umuziki muri 257 music industry. Birashoboka hari habutunze benshi no mu bagenzi banje hari abatunzwe n'umuziki ariko jewe ntibirashika ndacyabirorere. Of course. Dusimvye gatonya bwa mbere wadukubitiye freestyle ni indirimbo y'urukundo. Urashobora kudukorera endi freestyle gatoya ishobora kuba ari nk'iyumudiho nka gospel atukwitara nka gospel kidogo. Of course. Fakila. Let's go. Yay. I say amen. Amen. Imana njunda cyane. Amen. 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 Imana njunda cyane.
dushimira Imana yadushize ku isi ikaguma itwongerana iminsi aho burarenza ahubwo saluti muri dose ukora umuti mana dawe wa twese nubahwa aho uri hose kuko nukenye kandi gose one day yizeye kuzoba boss kubera wowe of course birashoboka ibintu byose niyo mpamvu nizera kenshi ku gihe kimwe nzobora nka Mose na cyane gose niwe wowe utimfize waremye ijuru n'isi urema n'umuhungu wawe Fabrice niba dukuri Imana igukunda vuga amen cyane nibimaze kukurinda vuga amen niba dukuri Imana igukunda vuga amen cyane nibimaze kukurinda vuga amen say amen Imana yanjye nkunda cyane Imana ntibesha Imana ntijyama mujorira keshi Imana nticeza ufise ikibazo iraba uko ibigenza n'inyemba bazi kubabarira yacumuye ubizi naho buri umusazi uri ngakusi uramenya ko ikuzi mbere yayo ntawe utagira inenge cenzo yiguma iruhande nimba rero nawe ufise akenge ca bugufi hano umusenge uvuga uti amen Imana yanjye nkunda cyane amen Imana yanjye nkunda cyane. See. Thank you so much. Fakila Fabrice aka Fakila n'umusore akiri muto family ariko mwumva ko afite talent yo kuririmba. Ndatakumviriza imiziki ya Fakila amaze kutwemeza neza, amaze kuririmbira kuri beat, murumva neza ko agenda fresh, imistari yanditse fresh, yanditse neza. Ndakubwira ati Fakila, ndabwira ati kuhaje. Thanks bro, thanks. Nuzushika intege ukomeze gukora cyane, ndage 257 music industry isaba ingufu nyinshi. Ndabizi. Je ndakubona mw'Imana kandi ndizera ko one day uzogera kuri za ndoto ziwawe. Bro, thanks. Mbega ndi kubera ki Fakila ushobora kwandika imiziki y'urukundo, kandika imiziki yo kudisinga, kandika ndetse na gospel. Nuko ndabishoboye byose, urinze ubura umurapere bisaba kubuzi ibintu byose. Ushobora kuririmbira umuntu urukundo akaryoherwa, ukamuririmbira ibintu by'Imana akaryoherwa, hageze no kwiyemera kumva ko uririmba ibintu bipasane, niko umurapere akwiye kumera. Nuko of course. So mbega nko bakinde gukurikira Fakila, kumukurikirana kuri platforms ziwe, mbega Fakila umuntu gusanga ku platforms zizihe ku mazina aya? Mbo Fakila kuri YouTube, Facebook page ni Fakila Boy, Instagram ni Fakila official, TikTok Fakila. So ni Fabrice aka Fakila. Mbega ugerageje kuraba indirimbo yawe maze kuja hanze uri kumwe na Ikiboy, indirimbo yiswe Gira Tugire, mbega indirimbo yoberikira kwirakirwa nkuko mwari muvyifuza, indirimbo yoba ikiragenda nkuko mwabishaka canke se bimeze gute Fakila? Mbo ibintu byose ni ku mugambi w'Imana. Twe uko umuntu aba yifuza ashobora no kuba yifuza ibisumba bijya, ariko ko biri kose turabishima bimeze neza kuko iby'Imana yaguhaye ntiwabigaye. Mu nyuma yokina kwima. So donc il faut kubanza ugashima kwanza ivyo bikenye Imana yaba yaguhaye, hama mukurindira ko Imana izoguha ibindi byinshi mu nyuma. So Fakila ugerageje kuraba umubano hagati y'abaririmbyi b'abarundi, ni mu bamuzi nyene wamusanzwe mubanye, mbega umubano w'abaririmbyi b'abarundi, abaririmbyi bakiri bato, abaririmbyi bakuze, mbega Fakila umubano ubona gute? Eske harimo urukundo, harimo gushigikirana, mbega bimeze gute? Mbo umubano si mubi cyane kandi si mwiza cyane, kuko uwo muhuje arashobora kugufasha ari nk'umugenzi cyangwa ari kuko naba ari umusani mukuru nyene muri abagenzi, hari igihe yemera kugufasha ari nka link yawe akayisharinga canke kanabireka biravana. Urumva urukundo rugira uwishakiye muri make, hari ubusanga yarugize canke narugira. Urumva rurahari, rutari rwinshi kandi rutari ruke. Of course. So niyihe message Fakila washobora gusigira abaririnzi bagenzawe ugiye uraraba ahantu hari utunenge cyane muri 257 music industry? Mbo abaririnzi b'abarundi bagenzanje nyene
nibaze dukore dukorane ingufu nyinshi cyane Burundi bwacu tubushikane kure cyane biryohe cyane. So n'umuririmbyi Lino G kuva muri Wema Entertainment mu misi nk'ibiri heza amaze kwandika kuri platforms zibavuga ati abaririmbyi b'abarundi nitwe dukwiye kubaka impome zituzibira abo twe dukwiye kubaka ikiraro kiduhuza ariko izo mpome tukazubakira abanyamahanga. Est-ce que iyo message nka wewe Fakila uyivuga kwiki? Iyo message ni nziza ariko n'umunyamahanga naho tomwubakira urwo ruhome ni sawa kuko n'ingufu z'umunyamahanga nizo zifatanye kiba ari ikintu gikomeye. Hajya na collabo zo hanze nazo zirakomeye. Ariko avuze uko nambi byaba bivuze kugira ngo byumvikane ko ataruhome gobamwe mu gufashanya hama kubo hanze ikaba ari nka business canke imeze gute urumva niho bitahura birinze biba biri nkuko nawe hageze ko nawe uri hanze akurondera urumva byo kugora ucuja kurondera undi muririnze atari umurundi. Bivanye nuko umaze kuvuga ko abubakiye igihome usanga bitoroshe. Thank you so much. So mukunda ngisiganiro cyacu Fakila urashobora kutugirira ga freestyle gatonya k'indirimbo gira tugire. Indirimbo washoboye gukorana n'umuririmbyi Ikiboy tungira dutumera abantu abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Fakila n'abakunzi b'iterambere muri rusange kuja kuraba indirimbo gira tugire ku rubuga rwa YouTube kugira ngo bashobore kubandanya bagushigikira. Narijya ko niwaje ku rubuga ukagira subscribe ku rubuga rwa Fakila ukagira like comment n'ama partage uzobere kurashigikira umwana w'igihugu ngo azobarika umuntu yagira partage ndebaze gani support zambe of course Fakila ashobora kutugira ga freestyle gatonya ku ndirimbo gira tugire washoboye kuririmba muri Ikiboy. Gira tugire twimanukire batarashika snitch bashire gahunda dufuse niyo gutumika genda babwire yuko turi benshi muri uyu muzika let's gire washitse kurembo nutinye gushika. Thank you so much. This is ni Ikiboy ari kumwe na Fakila ni mu ndirimbo gira tugire. Mbega indirimbo gira tugire kubera kitayi tugira tugire gira tugire nyene urumva gira tugire nko mu Giswahili fatufanye nurumva gira tugire tureke kugotwa yani. Mbega woba yumvise iyi ndirimbo ijya mbere mbega yukumvamo message imeze gute yukumvamo ubutumwa ubuhe mu ndirimbo gira tugire? Yo kumva neza ko dukeneye gukora nta kujyama gahunda dufise niyo gukora niyo gukora nta kwicara bagire tugire rero turi benshi muri uwo muziki nta kwicara nahajya bajya bari hari abandi bakeneye nibo baba baposheje bibaza ngo namahoro ariko abari abandi bari ko bararaba zijya place barimo bakajingitwa bakavuga ati gira tugire rero twimanukire batarashika. So ni Fakila ari kumwe na Ikiboy bakubwira ati gira tugire. Umukubise ngumu wewe bagera gute? Nteye ngumi nkutera icupa. Pa. Umuteye box agutera icupa. Bro newe tera icupa umuntu vraiment ko icupa. Nona guteye ngumugasha nimba ko abashaka icupa na. Abakeneye kugira nabe nawe cyawe defend. Fakila ni ihe message uvuga ati message utogenda udashikirije uvuga ati message sinova mu kiganiro ntayishikirije ni message nifuza ko ishobora kugera kure. Fakila ashobora gusiga message ashobora kuba ku bakunzi b'umuziki ndundi ashobora kuba ku bakunzi bawe ku bakunzi b'iterambere muri rusange message uvuga ati imessage sinogenda ntayisitse mbo ubutumwa nogenda n'abasigiye nuko icyambere ndabakunda cyane mu butumwa nyene hakabamwe n'igisabo nyene cyo kubasaba ngo bagende banshigikire ku mbuga zanje. Hama ndabakunda cyane kabisa. So thank you so much. So this is Fakila numwanditsi w'indirimbo nyinshi ndimo mwagiye mukunda mushobora kuja ku rubuga rwe rushasha rwa Fakila mugashobora kubandanya mu mushigikira nkuko yamaze kwibwa urubuga rwe rwa mbere rwa YouTube. Ndagushimira Fakila twabanye neza mu kiganiro cyacu Super Show. Thanks bro. So twizera ko
Fakira nashobora kugukenera kwendi ncuro uzoshobora kwitaba ubutumire bwanje tugashobora kurabira hamwe ibi n'ibindi muri 257 music industry canke no mu yindi domaine izobe bikenewemo ko tuyagana Fakira. Yeah, ntarebe bro. Yeah. So family kiganiro cyo Super Show tubabwira ati raba neza ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa Wagos TV Show kugira ngo dushobora kwirongera amakuru update ku mwanya rabe ko wagize na partage kugira ngo ushobore kudufasha gushikana ibikorwa byacu kure. Ndababwira ati shout out to behind camera ni Crema Pro niwe akaradufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza ameze fresh. Ngira ati Fakira urashobora kunsezerera abakunzi bawe, musezerera abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ba Wagos TV Show n'abakunzi b'iterambere muri rusange. Ndabasezeye cyane abakunzi banje, abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Wagos TV Show. Yeah. Tubabwira ati love you so much, see you later, hasta la vista. Yeah, tuzaba dusubira. Bombo Clat.